Mwese muri kumara kurikirana ibiganiro bica kuri televiziyo Heritage baramukije ndabifuriza amahoro y'Imana. Muri kumwe na Pasteur Nitunga Cyril, sanzwe ndi umwungere w'ishengero rya Apostolic Pentecostal Church of God rikorera ku Mutakura, kandi nkaba ndi umwigisha w'ivyigwa ndoramana mu makaminuza. Uyu munsi shimye ko tuvugana ku kijanye na Yesu Kristo amamuko yiwe. Mu bihe abantu baba bariko baritegurira Noel, baragira mwitwariko mwinshi kugira ngo bahimbaze Noel neza umunezero, ariko araho umuntu asanga yatakariye mu misi mikuru mugabo ntiyumvire no kuri uwo Yesu ariko arahimbaza ivuka ryiwe ari we. Reka rero uyu munsi turabe idonido y'u Yesu amamuko yiwe dukurikije ingene yaje hano mw'isi. Uvuga uti none ivyo hari akamaro bifise. Umwimenyerezo muto y'abantu barabagira ni umwimenyerezo w'amamuko yabo. Ati jewe papa wanje n'uyu akadubu gasanga ageze ku rungano rugira 3, 4, 5 agaca agarukirira ngaho. Mugabo uriko urasoma Bibiliya umuntu umwe wenyene ubona bakurikiranye amamuko yiwe gushika ku ntango gushika kuri Adamu ni Yesu wenyene. Mbega none ni kubera iki ryaba ijambo ry'Imana baba abantu bahano mw'isi bagize umwitwariko cane w'uwo Yesu? Ndazi nk'abantu bazi ivya kahise bariko baraharura imyaka bavuga ngo iki kintu cabaye imyaka imbere yuko Yesu aza, imyaka inyuma y'ukuza kwa Yesu. None uwo Yesu nakahise gaharura imyaka gatanguriraho canke kisunga, mbega amamuko yiwe nayahe? Rero muri kano kanya nico cigwa tugomba dukurikirane, hanyuma twongere twumve agaciro k'uwo Yesu, duhimbaza ivuka ryiwe, uwo Yesu hagera igihe akabambwa tugahimbaza ukubambwa kwiwe n'ibindi. Nagomba mbere mvuge ko imbere Imana imaze kurema umuntu hanyuma umuntu agakora icaha, hari ikintu Imana yatangaje c'ingene izorunyika umukiza mw'isi. Rero usomye Bibiliya ugenda ubona ko isi hariho umuntu yari yiteze. Dusomye mu gitabo c'Itanguriro 3:15, Imana iriko irabwira abavyeyi ba mbere bacumuye, irabwira Eva iti muri wewe hazovamwo uzomena umutwe uruvyaro rw'iyo nzoka. Yaratangaje ko hazogira igihe hakavuka umukiza akanesha sekibi. Hanyuma n'igihe Yakobo mwene Isaka mwene Aburahamu, nawe nyene igihe Yakobo igihe ariko arahezagira abana biwe, ageze ku mwana wiwe agira umwana wiwe yitwa Yuda, yaciye avuga ngo muri wewe inkoni y'ikuganza ntizova mu maguru yawe ngo gushikanye neyo aje. Aho yaramutangarije ko mu bana biwe muri Yuda ariho hazova umukiza. Hanyuma no mu gitabo aho hari mu gitabo c'Itanguriro 19 umurongo w'10, no mu gitabo c'Gusubira mu Vyagezwe 18 umurongo 15, naho nyene ni Mose abwira Abisirayeli avuga ati muri kazoza Imana izorungika umuvugisho ameze nkanje ngo abe ari we muzokumvira. Aho naho nyene Mose yaravugishijwe ko ari umukiza abantu bakwiye kwitega. Hanyuma aho hari mu Gusubira mu Vyagezwe 18 umurongo 15, mugabo kandi no mu gitabo ca Samueli kabiri ca Samueli igabane c'indwi umurongo 16, naho nyene haravuga itangazo ry'umuntu isi yari yiteze. Nigihe Imana yabarira Dawidi ko muri we hazova umwami azogaba amahanga. Rero ayo matangazo yose yerekana ko hariho umukiza isi yari yiteze. Ayo Abisirayeli baragerageje barakurikirana kugira ngo bamenye neza Yesu ngene azovuka, bamenye neza ngene umukiza azoza. Hanyuma mbeko tubananye nagomba dusome mu gitabo ca Luka igabane ca 2 umurongo wa 25 gushaka umurongo wa 32. N'amajambo yerekana ko Yesu yari yitezwe, kandi ko hariho umutama yitwa Simeyoni, nawe nyene yari yabwiye ko Mesiya azoza. Wewe Imana ikiramubwira ngo ntuzopfa utamubonye, hanyuma mu butama bwiwe aramubona. Ayo majambo ari mu gitabo ca Luka igabane ca 2 kuva ku murongo wa 25 gushika murongo wa 32. Tuyasome. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Yerusalemu hari umuntu w'umugororotsi yubaha Imana yitwa Simeyoni, kandi mpwemu yera yari kuri we. Yari arorereye guhumurizwa kw'Abisirayeli. Yari yarabwiwe na mpwemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo
w'umwami Imana. Ajana na mpwemu mu rusengero, abavyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umugenzi w'ivyagezwe wari uri. Aramwakira, aramukikira, ashima Imana ati: Databuja, noneho urasezeye umusavyi wawe amahoro nk'uko wavuze, kuko amaso yanje abonye agakiza kawe, ako wateguye mu maso y'amoko yose, ngo kabe umuco wakira amahanga no kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli. Amen. Aya majambo atweretse ko igihe Yesu yavuka hariho abantu benshi bari biteze kuvuga ko iwe mugabo hariho umutama yita Simeyoni yagorokeye Imana, muhemu yari yamuhishuriye ko azova mu mubiri abonye Mesiya, abonye Yesu Kristo. Rero kuko nabasezeraniye uyu munsi tugomba turabe amamuko ya Yesu Kristo dukurikije ingene yaje hano mw'isi. Mu bitabo bidonda ubuzima bwa Yesu ni ibitabo twita ama evanjili, ubutumwa bwiza, ni ibitabo bine, ni Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Muri abo banditse ubutumwa bwiza, uko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko ari bane, babiri nibo bavuga idonido ry'amamuko ya Yesu. Reka tutangure kuri Matayo. Matayo igabane ca mbere uhereye ku murongo wa mbere ushaka ku murongo wa 6 niho havuga, niho Matayo adondora ibijanye n'amamuko ya Yesu. Matayo kubera yari kwarandikira abayuda, wewe mu kudondora amamuko ya Yesu yivugira cane cane abantu babiri bakomeye. Ubwa mbere avuga ngo igitabo kidondora ukuvuka kwa Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu. Mbega ni kubera iki avuga abo bagabo babiri, Dawidi na Aburahamu, kandi tuzi neza ko basokuruza ba Yesu bari benshi? Nuko mu Bisirayeli abo bantu babiri barakomeye gose. Mu Bisirayeli uvuze Aburahamu uvuze ikintu gikomeye cyane, uvuze sekuru wabo. Hanyuma uvuze kandi Dawidi uvuze umwami adasanzwe yasezeraniwe inganji y'ibihe bidashira. Rero nkiri ngaho nyene nagomba mvuga ibintu bikomeye bibiri. Ubwa mbere Aburahamu agenda kuza, ba Adamu barabayeho, hagati ya Adamu na Aburahamu haraca ikiringo c'imyaka 2000. Mugabo ingene Matayo mu kudondora Yesu yumva arongorewe gutangwira kuri Aburahamu, hanyuma agaca amanuka kuri Dawidi, agaca abona kuvuga n'abandi. Ivyo vyerekana ko umuryango, umurongo w'abizera bitora n'ingoga canke bibona muri Aburahamu sekuru w'abizera. Ubundi Adamu, ubundi Nowa, aserukira abaremwe bose. Mugabo hageze kuri Aburahamu biri muvuga ko ngo uzokuvuma nzomuvuma, uzoguhezagira nzomuhezagira, kandi ngo Aburahamu kubwo kwizera yacise sekuruza w'abizera. Rero Yesu Kristo nubwo ari umwami w'abantu bose, abantu Matayo ariko aramuvuga ko ashima gushimikira cyane kuri Aburahamu no kuri Dawidi. Kuri Aburahamu kubera ari we sekuru w'abizera. Nka menyesha umuntu ariko arankurikira ko nimba ari yizeye Yesu nawe nyene ni mwene Aburahamu. Hanyuma kigira kabiri ngomba kuvuga nuko uwo Yesu Kristo nyene ngo tubisoma mu Galatiya 3:5 gushaka ku murongo w'indwi, abamwizeye baba bacitse bene Aburahamu kandi ngo baca baronka umugisha wa Aburahamu. Mbega uwo mugisha wa Aburahamu no kuvuga iki? Si umugisha w'amafaranga biri kwiravuga, kuko n'abatizera Imana baronka amafaranga mbere na menshi. Si umugisha w'imodokari, kuko n'abatubaha Imana n'abasenga ibigirwamana barashaka kuronka imodokari. Si umugisha w'abana kubera n'abatizera Imana barashaka kuronka abana. Iyo yose ni imigisha Imana yatanze ubuntu bwayo muri rusange. Ariko Imana iriko iravuga ko abizeye Kristo bafise umugisha wa Aburahamu, iriko iravuga umugisha w'ibihe bidashira, umugisha w'abizera, umugisha w'amahoro umuntu agira ari mu vyago, umugisha w'ivyizigiro bitazoshira, umugisha w'ivyizigiro n'inyuma y'urupfu, umugisha w'ubugingo butazoshira, umugisha w'impwemu. Nuwo mugisha abizera bahawe muri Aburahamu. Hanyuma Matayo ariko aravuga kuri Yesu arongera akavuga ati kandi ni mwene Dawidi. Mwene Dawidi kubera Dawidi niwe Imana yasezeraniye ubwami butazoshira, kandi n'igihe Yesu yaza hano mw'isi bavuga ngo Yesu mwana wa Dawidi.
kubera abantu bari biteze ubwami butazoshira. Rero igihe Yesu yaza, yarazanye ubwami mu buryo bw'impwemu bw'uko abamwizeye baba binjiye mu bwami butandukanye n'ubwami bwo mwijima. Ariko kandi ubwo bwami hari igihe Yesu azogaruka ubwa kabiri buzogaragarira amahanga yose, aho kibi cose kizoba casezeye. Mu gitabo ca Petero ca 2:3 umurongo wa 13 avuga ngo ariko tureretse ijuru rishasha n'isi nshasha izuhugoroka kuzobamo. Hanyuma Matayo rero ariko aradondora amamoko ya Yesu, ntavuga gusa kuri Aburahamu no kuri Dawidi, mugabo aradondora basekuruza kubadondora, hanyuma akaza arashiramwo abadamu bavutse kuri abo bana bahavuye bavamo Yesu. Nagomba nsome iyi mirongo mikeya kuva kuri 2 gushaka kuri 6. Havuga ngo Aburahamu yavyaye Isaka, Isaka yavyaye Yakobo, Yakobo yavyaye Yuda n'abandi bavukana. Yuda yavyaye Perusi na Zera kuri Tamari. Peresi yavyaye Hereisoni, Hesironi yavyaye Ramu, Ramu yavyaye Aminadamu, Aminadamu yavyaye Nahasoni, Nahasoni yavyaye Salumoni, Salumoni yavyaye Bowazi kuri Rahabu, Bowazi yavyaye Obedi kuri Rusi, Obedi yavyaye Isayi, Isayi yavyaye umwami Dawidi, Dawidi yavyaye Salomo, Salomo yavyaye kuri Salomo, Dawidi yavyaye Salomo kuri Mukauriya. Aba badamu Matayo ashiramo ngo kuri n'abadamu omenga ntivyari bibabereye ko baza mu murongo wa banyinakuru ba Yesu. Uyumviye kuri Tamari, Tamari yari umukazana wa Yuda, hanyuma amuvyarako atabizi. Urumva uyu mwana avutse par accident ku kintu womenga nkitumvikana, Mana yararese abari waza kuba muri banyinakuruza ba Yesu. Uwundi ni Rahabu, Bibiliya iriko iramuvuga ivuga ngo Rahabu maraya. Rahabu yari mu gihugu c'i Kanani, hanyuma abatasi baje gutata igihugu c'isezerano arabakira, hanyuma kubera ko ciza akoze Imana kiramuzana aba mu muryango w'Abisirayeli, hanyuma kandi nawe nyene yacitse muri banyinakuruza ba Yesu. Undi ni Rusi, Rusi era umunyamahanga, umunyamowabukazi, mugabo Imana iramuzana araza mu bwoko bw'Abisirayeli, hanyuma aracika inakuruza, umwe muri ba inakuruza ba Yesu. Hanyuma uwundi bavuze ni Betisheba Mukauriya, nawe nyene Dawidi yamurongoye biciye mu bintu biri mu gipfungu cinshi, aho yabanje kwicisha umugabo wiwe, umugabo Uriya, hanyuma mu nyuma aramushura. Mugabo ibi bikwereka iki? Bikwereka ko Imana ibintu bibi, ibintu bicafuye, ibintu bitari ku murongo, Imana irashobora kubigorora neza bikaba kumugisha. Nagomba umuntu ariko arankurikirana, ariko araraba kahise kiba kabona kari mu mwijima, kari mu bintu bizazanye ko atokwihebura, kuko no muri bayinakuruza ba Yesu, no muri ba sokuru ba Yesu harimo abantu batavyifashemwe neza, mugabo Imana irabagirira ubuntu, hanyuma kubukwizera, kubukwihana, kuguza kuri Kristo, kubuntu bwayo Imana irabagirira ubuntu, hanyuma baracika bayinakuruza ba Yesu, baracika abantu bavugangwa mu ijambo ry'Imana. Rero Matayo nuko atwereka Yesu ashimye kuvuga abo basekuruza babiri b'igitangaza, mugabo kandi ashimye no kwerekana ko Imana mu buntu bwayo yemeye ko muri bayinakuruza ba Yesu habamwo abantu wamenga ntivyari bibabereye ko babamwo. Nagomba kubwira na wewe nk'umunyamahanga, na wewe nk'utari umwisirayeli, na wewe nk'uwari munyavyaha, Imana yahugiriye ubuntu kugira ngo uyizere. Nawe utarizera, nabwo nakubwire ngo Yesu Kristo arakira abantu bose, arakira abanyavyaha igihe cose baje kuri we bihana kugira ngo ababere umwami n'umukiza ubuzima bwiwe. Uyundi muvuga butumwa canke umundi muntu yanditse kuri Yesu Kristo ni Luka. Luka rero wewe ntiyari umuyuda, Luka yari umugiriki, ni kuvuga umunyamahanga. Hanyuma yabwiye ubutumwa bwiza na Paulo muri za ngendo Paulo yagira zivuga butumwa duhora dusoma mu gitabo vyakozwe n'intumwa. Hanyuma Luka kandi ikindi tumuzi ko yari umuganga, yari umumedecin. Hanyuma amaze gukurikira Yesu agakizwa, acashima kwandika ibijanye n'amakuru ya Yesu.
iyo usomye igabane ca mbere ca Luka murongo wa mbere niho ubona ko yagize ubushakashatsi nk'umuntu w'umunyabwenge ku gihe ciwe w'umudokiteri, hanyuma arandika ku makuru ya Yesu, yandikira umuwahwa yitwa Theophile amubwira ati amakuru rero y'ivyo ya Yesu uri kurumva nayo kuri nayo kwizegwa. Hanyuma mbega wewe atwereka Yesu gute? Ubwa mbere Luka mu kudondora Yesu ntava kuri ba sogokuruza ba kera oyaye, kubera ariko arabwira abagira iki, ariko arabwira abantu ivyo vyabasekuruza b'Abisirayeli ataca abiziko. Mugabo wewe ashima gutangira ku muryango Yesu akomokako, avuga ati usomye umurongo wa Luka 2, Luka 3 kuva ku murongo wa 23 niho habidondora. Kansoma uyo murongo umwe wonyene hama nsoma n'imirongo yepfo kuva ku murongo wa 30 n'indwi kumanuka. 23 avuga ngo aho Yesu yatangura kwigisha yari amaze imyaka nka 30 avutse, kandi biyumvira ko yari mwene Yosefu mwene Heri. Hanyuma urumva ko atanguriye ku muryango Yesu yavukiyemwo. Turabizi ko Yesu yakoye Maria, hanyuma ariko arategura mariage yiwe, hanyuma Maria asanga arafise inda, munyuma mugabo ahava aremera kumutwara kubera yasanze ko ari inda yamuhemu yera. Rero Yesu yavukiye mu muryango wa Yosefu, hanyuma arakura, abantu bavuga ati ni wa mwana w'umubaji kubera ariho yavukiye. Rero ucukurikirana rero ngene Yesu, ngene Luka avuga kuri Yesu. Avuga ati ni mwene Heri wa Matati, akabandanya hanyuma munyuma akavuga ba Dawidi, akabandanya yavuze ba Aburahamu, Isaka, Yakobo, akabandanya akavuga Yuda, hanyuma akabandanya akamanuka kuri ba Dawidi, munyuma akabandanya akaduga kuri ba Nowa, hanyuma agaca avuga ngo Nowa mwene Lameki mwene Metusela mwene Henoki mwene Yeredi mwene Mahalayeli mwene Kanayini mwene Enoshi mwene Seti mwene Adamu w'Imana. Turumvise ko Luka ahera kurunganwe rushasha akaduga gushika kuri Adamu. Ibi bitwereka iki? Bitwereka ko Yesu ukuvuka kwiwe barashobora kudondora bakamushikana bagashika no kuri Adamu. No kuvuga Yesu yarambaye umubiri aravuka neza. Ikindi tutahura kandi kitangaje, uri kuritegereza, uri kurimvira ku Bisirayeli ingene ihanga ryabo ryaburabujwe, mwanya wa mbere igahungira muri Egiputa, undi mwanya wa mbere ikambukanwa i Babuloni. Urabona ko ari ihanga ryaragerageje guhamwa cyane. Mugabo ngene Imana izigama imiryango 10 haragera igihira yiheba iragumya 2 kubera yarimwo Yuda azovamwo Mesiya. Icibiro rikomeye cyane tubonamo ngaha nuko umugambi w'Imana naho uwo burabuzwa gute utegereza gushika. Yesu yari yitezwe, hanyuma Satani aragerageza kumuhungabanya no guhungabanya uruvyaro rwiwe, mugabo amamuko yiwe, mugabo Yesu imperuka yaravutse. Hanyuma ikindi gitangaje, Yesu amaze kuvuka ni abamarayika amakuru batangaje. Bararirimbye igihe Yesu yavuka, nuko tubibona igihe biyereka abungere bavuga ngo mwijuru icubahiro nikibe ku Mana mwijuru hasumba ijuru, ngo mugabo kandi amahoro nabe mwisi mubinezerererwa. Ari n'amatangazo abamarayika bavuze Yesu avutse. Hanyuma ico gihe abungere baramubonye, mugabo kandi n'abanyabwenge abatunzi bazanye amashikanwa baraza baramushikanira uwo Yesu avutse, uwo Yesu amahanga yayiteze, uwo Yesu yihishurira abantu bato, mugabo kandi yihishurira n'abantu bakuze n'abantu bakomeye. Aya majambo atwereka iki? Atwereka ko igihe Yesu yavuka ubwa mbere amahanga yose yari yiteze ko hategereza kuvuka umukiza mw'isi, hanyuma aravuka. Ikintu rero kibabaje nuko hariho abantu bari baraseranguye kugira ngo bamwitege, hanyuma avutse ntibamumenya.
abo n'abanyabwenge b'ivyanditswe, abo n'abafarisayo. Bashobora kuvuga bati Mesiya azovukira i Betelehemu, mugabo avutse ntibamwizera. N'uyu munsi hari abantu bashobora gutakarira mu bushakashatsi mugabo ntibahure na Yesu, ntibizere Yesu. Nagomba ndakubwire, ntiwishimire ubwenge bwawe, ntibishimire uruhanga bwawe, mugabo wiyumvire, mbega Yesu twama duhimbaza ivuka ryiwe, mbega Yesu twama duhimbaza ugupfa kwiwe, mbega Yesu ni nyabaki? N'umwami yaje hano mu isi kugira ngo abamwizeye baronke ingabire y'ubugingo budashira. Umwami yaje hano mu isi kugira ngo abamwizeye baronke umugisha utandukanye n'umugisha isi itanga, umugisha utazoshira, umugisha wa bene Aburahamu. Hanyuma ikindi novuga ni amatangazo dusoma ngaha muri Luka 2 umurongo wa 14. Luka 2 umurongo wa 14 ni abamarayika indirimbo baririmbye bariko baravuga kuri Yesu yavutse. Havuga ngo uwo mwanya hamwe n'abo marayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana ziti, icubahiro nikibe ku Mana asumba ijuru, no mu isi amahoro abe mubo inezerererwa. Yesu niwe muntu wenyene yavutse hano mu isi. Haraba ibitangaza bikomeye, haraba abamarayika baje baririmba batazira kubw'ivuka ryiwe. Naho abantu bonezerwa gute umwana avutse, nta bamarayika, nta bitangaza nk'ibi vyoza bigatangaza ingene Yesu yavutse, ingene umuntu yavutse. Mugabo ni Yesu wenyene avuka, hanyuma hakaba uruhagarara mu ijuru, hakaba uruhagarara mu isi, abantu bakabona bati vy'ukuri Yesu yavutse. Nagomba bibutse ko bajya abanyabwenge b'inyenyeri ngo bari mu gihugu ca kure, hanyuma cy'iburasirazuba ngo barabona inyenyeri itandukanye n'izindi nyenyeri, baravuga bati uyu muntu yavutse n'umwami. Baraza barakurikira inyenyeri gushika bashitse ahantu mu gihugu yavukiyemo. Hanyuma umwami Herodi aragerageza kubahushisha, mugabo mu nyuma barateba barabona ko baratora iyo nyenyeri, hanyuma barabona uwo mwana, baramushengerera, hanyuma baramushikanira n'ibimazi. Rero uwo Yesu yavutse mu buryo bw'itangaza, yarabayeho imyaka 30 ngo twabisomye hajya muri Luka 33, hanyuma mu nyuma arapfa, mu nyuma araduga mu ijuru. None uyu munsi tuko turahimbaza uyu Yesu yavutse, turi mu bihe nk'ibi vya Noeli, mbega nibihe vyigwa twokwiga cane, nibihe vy'ibiro bikomakomeye nkora mutima umuntu yogumiza ku mutima. Icambere nuko Yesu yarabayeho, si umuntu w'imigani, umuntu yovuga ati n'ivy'imviro vy'abantu oyaye. Barashobora kudondora amamoko yiwe gushika kuri Adamu w'Imana. Imana ishime cane. Itangazo gira kabiri nuko ari umwami. Nuko ari umwami igihe Dawidi Imana yamusezeranira ubwami, yaravuze ati muri wewe hazova umwami wewe bidashira. Yesu n'umwami. Rero abamwizeye bose baramaze kwinjira muri ubwo bwami bwa Yesu Kristo, kandi bariteze n'ubundi bwami bw'igitangaza. Ndahamagarira umuntu atarizera Yesu, naho yoba ari mu idini kanaka, mugabo akaba atanaye afise, akaba atamigenderanire afise ya Yesu Kristo, ko yamaze kumwakira umwami n'umukiza, k'uyu munsi arakaryo keza kugudahimbaza ibihe vya Noeli mu buryo busanzwe, mugabo vy'ukongera kumuhimbaza, ukamwakira mu mutima wawe, akaba umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Hanyuma kindi gira gatatu novuga nuko abamwizeye barafise isezerano ry'ubugingo budashira, barafise isezerano ry'umugisha wa bene Aburahamu. Rero no mugisha nifuriza umuntu wese ari muri ibi bihe byo guhimbaza ivuka rya Yesu, ko yo kwama yibuka ko Yesu yavutse ari udasanzwe, kandi ko muri we hari umugisha ugitangaza. Nagomba nsozere kuri aya majambo ndabifuriza Noeli nziza. Nagomba nsozere kuri aya majambo ndabifuriza kwizera Yesu umwami n'umukiza, mugabo kandi ndababwira ko Yesu yaje. Ntitumuhimbaza nk'umuntu ariko arahimbaza anniversaire hanyuma gashigarukira ngaho gusa, mugabo biravuga ko azogaruka, ahubwo birivuga ko agiye kugaruka vuba. Rero tumwitege tutarabazociga urubanza, mugabo tumwitege tunezerewe
ko ari umwami yadukunze yaje hano mu isi arishushanya natwe, hanyuma natwe tumwitege twaramwizeye dufise umunezero ko tuzobana nawe ibihe bidashira. Nuko rero abahezagire ikadusoze kino kiganiro cacu dusenga. Data, turaguhaye icubahiro kuri Imana igira neza, uri Imana yuzuye urukundo, uri Imana yuzuye imbabazi. Turagushimiye Data ko warungitse umwana wawe Yesu Kristo akaza hano mu isi. Abamwizeye turazi ko ari umwami, turazi ko ari umukiza ubuzima bwacu. None ndasengeye umuntu atari bwamwizere kugira ngo umuhe kumwizera. Umuntu yari yaramwizeye mugabo akagendana ubuzima butagira ivyizigiro, ubuzima buguyagirika, ndasenga kugira ngo ugure amaso yiwe kugira ngo amenye ko afise umugisha wa bene Aburahamu kandi ko yizeye umwami w'abami. Urakoze Mana, uduhe kwitega kugira ngo tuzoraga ubwo bugingo budashira, ubwami buzira ikibi. Urakoze Mana, reka rero mwami amahoro yawe abandanyaganza kubakwizeye, amahoro yawe abandanyaganza mu bihugu vyacu kubw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu. Amen.